Amakuru yacu yo muri Big 4 inkuru zine reka duhere rero ku nkuru ya mbere ni inkuru ivuga ku myaka 35 iheze Uburundi bushize umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi sir. N'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nk'uko abarundi bimenyereye ni ginzo rya gatanu aruhuma uko umwaka utashe rero Uburundi burahimbaza uwo munsi ubumwe bw'abarundi. N'amasezerano rero yatewe ku mukono uko nako nabivuga hari ginzo rya gatanu ruhuma mu mwaka wa 1991 imyaka 35 irarangiye. Ayo masezerano rero ari navuga igitabo kirimo ayo masezerano ni impapuro zika kuri 19 ndetse ayo masezerano rero akaba ariko imikono igera kuri 4 kuko ico gihe hatwara Buyoya niwe mukuru w'igihugu w'ico gihe. N'amasezerano rero dusubiye inyuma gato ni vyabaye mu Burundi na cyane rero intandaro ya byose ni vyabaye muri Ntega Marangara. Koko mu Burundi harabayeho nyabwoko, harabaye ubwicanyi vyatumye habaho aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Muri amasezerano rero aragizwe n'ingingo zine inyuma y'ukwiga baravye nabiriya kuko ico gihe ni vyinshi vyabaye mu Burundi bifatiye ku moko haraho ubwicanyi bamwe haro n'abagirira nabi abandi atampamvu kuri bo ariko gusaba n'abagenzi babo canke banaka bakoze ico kintu. Twavuze ko intandaro cyane ari muri Ntega Marangara nibaza ko kubana no kubantu batwinashije ku rwego rwa YouTube hari inkuru zimaze igihe kirekire tubashikiriza ko za Ntega Marangara abantu benshi hari ahantu bihuriye n'ibisanga nuvuga ngo n'ivy'umugwi wa severe bijanye no kugira nte kunywanisha abarundi ku bintu vyabaye ubwicanyi bwabaye ku kintu gifatiye nuvuga ngo ku moko. Rero n'amasezerano rero y'ubumwe bw'abarundi hihejwe nuvuga ngo baravye ibintu vyinshi kugira ngo ano masezerano munsi asimwe muri ico gitabo nko nako nabivuga kirimwe ibintu vyinshi impapuro 19 mu gaturaza kugaruka kuri bimwe biri muri ico gitabo nkuko twabivuze. Imikono nine hariko wari umukuru w'igihugu w'ico gihe ni Major Pierre Buyoya, hariho umushikiranganje w'ubutungane yitwa Evariste Niyonkuru ariko kandi hariho umushikiranganje wa mbere yitwa Adresse Bomana kuko harimo imikono ibiri yo mushikiranganje w'ubutungane kuko ngo bivanye n'ukuntu leta yubatse no munsi kwana kuno muri Gifaransa nakunda kubivuga neza pouvoir baravuga ko leta bigizwe na pouvoir d'etat tukoze kwikana hari pouvoir executif y'umukuru w'igihugu pouvoir legislatif y'inama nshinga mateka ndetse na pouvoir judiciaire y'ubutungane uko leta iba yubatse. Aha rero ariko kandi ngaha baragaruka ku kintu kiba cyabaye nk'indiyane ziba zabaye harimo kuko kugira ngo ibintu binarangire biraja mu butungane kugira ngo abantu baba barakoze mu kugira ngo bakurikirane. Rero kumbure abantu baraza gutahura impamvu ni hari ku imikono ibiri y'umushikiranganje w'ubutungane kubw'ivyo bintu bibiri kuko biramuraba kuko ibintu bibaye mu gihugu bararaba ati eske bariko barakurikiranwa abo bantu. Ikindi kandi nkuko nako nabivuga uko leta yubatse rero kuwego umukuru w'igihugu n'amashinga amateka ndetse no gubutungane. Aha rero muri ico gitabo harimo ibintu vyinshi muri ico gitabo inyuma rero yo kwihweza vyabaye ubwicanyi bwagiye buraba hariya antwogaruka muri kaminuza y'u Burundi ubwicanyi bwabaye davatwa ko cyane mugabo tumadugaruke rero ku ngingo zine inyuma yo gusinya amasezerano tumwa duhagarare ingingo zine nuvuga ngo twari dukwiye guhagarara ko cyane. Twatanguje ururimbo ruhayagiza nuvuga ngo rurimo amajambo y'inkora mutima y'umwe bw'abarundi n'ururimbo abenshi bazi gwitwa Leonard sinzi nkayo nigo rurimbo cyane rukunze gukoreshwa iyo hageze umunsi bw'abarundi umwe bw'abarundi. Reka rero tugaruke kuri ku bintu bine tusanga dukura mwa kino gitabo. Aha rero inyuma nuko twabivuga ni impapuro 19 mgatuma twareke rero ngaha ku rupapuro kwa gatatu ati dupfunditse amasezerano ntabanduka. Ingingo ya mbere turemeza ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama. Ino ingingo ya mbere inyuma yo kwihweza ibinabiri hari tuza gusanga mu bwa harimo ingingo nyinshi. Ubwa mbere baravuga ati Burundi camye ari igihugu cifashe cubatswe n'abarundi bacu bwonyine umva kintu cyo kwifata camye Burundi bwifashe
camyeho kuko kandi ikindi naco twovuga ngaha bavuze ko Burundi bwamyeho ikindi naco ari igihugu cifashe kandi cubatswe n'abarundi bonyene nuko kuri kijya wavuze cinjyane zagiye zirabaca nk'ivya ntega marangara hagerageje kuboneka abantu basa n'abagomba gucanisha hamwe abarundi mugabati abarundi bamye bifashe kandi nibo bubatse igihugu cabo byumvikane ko nubwo habaye habagerageza kuza kubatandukanya bobo ubwabo kwishira hamwe kwabo niko kwatumye haboneka n'aya masezerano mu bw'abarundi kuko hari habaye gutatana bamwe bakavuga ngo abanaba no kuvuga ngo habaho gucanamwo komisa bica bigomba gutuma abarundi bagomba kwitwa nkaho menga bari mu migwi myinshi kandi bose ari abarundi bavuga ururimi rumwe kandi bavuka mu gihugu kimwe aho ku ngingo ya mbere nico twavuze ingingo ya mbere nuko ati dupfundisa amasezerano abanduka ingingo ya mbere avuga ngo turemeza ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho ubwa mbere twabivuze hama ubugira kabiri ahantu turacari ku ngingo ko ingingo yose ifise amasutitre turacari ku ngingo ya mbere baravuga kandi ubwa mbere hama ubugira kabiri abarundi bamye basangiye imico n'imigenzo mwana ariko ndakubwira turaza kuraba no munsi eske bimeze gute koko no munsi abarundi bacasangiye imico n'imigenzo barayisangiye mugabo uriko urabiraba ntibimeze nka kera turayisangiye nivyo mugabo no munsi aho bigeze sinzi ko ari bijanye na technology canke twe ko bita numérisation ubuhinga bwa none buhinga bwa none biriko biratuma ibi na biriya bihinduka mugabo agashitsi kakera nk'ujya babivuze kavumbika umuriro bivuze ngo ivyo twokora byose twese tuguma twisanga dufise agashitsi kamwe dukomoka ahantu hamwe ubwo nubwa kangahe bwa kabiri ingingo ya mbere turacari ku ngingo ya mbere ahare turagaruka ubwa gatatu abarundi bamye babana bafashanya bashingiranira kuri iki ndaza kugaruka ngaha anye iki cyo kubana coco kirumvikana uwari wese arashobora kugitahura iki kijanye no gufashanya naco nyene kirumvikana kuko abarundi uko tumeze baba bari ngaha mu Burundi baba n'ababa bari mu makungu koko umurundi mugenza wahageze nawe ntushobora kumva ko hari ikibazo wogira iki naco kijanye no gushingiranira mu misi yahera cyangwa mu misi ya kera byari bigoye cyane warumva ngo abatutsi ku batutsi ngo abahutu ku bahutu ngo iki niki mugabo no munsi turiko turabona iki kijanye no gushingiranira koko kiriko kija mu ngiro kuko no munsi nta bintu byo kuvuga ngo nakangwa arabuyu imiryango irashingiranira atayandi makondisi yagiye ubwo nubwo akanganurwa gatatu hama ubwa kane abarundi barafatanye munda mu kwiganzura bakava amahanga baronkera hamwe intahe yo kwikukira ni ikintu abarundi bose twishimiye intahe yo kwikukira bakava amahanga twikuye ko bose twese kandi ningira kamakuru twebwe abantu ngo kubabayeho akubakoroni baravyibuka zana magiza n'amasoro no munsi umuntu ivyo vyose no munsi nivyo hama rero ubwa gatanu ubumwe bw'abarundi ni inkinzo nkuru yamye kingira Burundi mu makuba yose bwaciye muri amakuba twaciyemo ibije n'amoko ubwicanyi bwabaye ibitari bike nuvuga ngo byagiye biraba reka tugaruke ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri nayo iravuga nuvuga ngo muri ya masezerano ico twavuga ngo igipfundiswe turavavanwe n'inyifato y'amacakubiri iyo aturutse hose iyi ni ingingo ya kabiri nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro bavuze ko tuvavanuye n'inyifato y'amacakubiri yaturutse hose uraze harabaye amacakubiri y'amoko hari amacakubiri ngo amazuru abagira gute ni ukuvuga ngo yari amacakubiri y'ubwoko bwose niyo mpamvu ngaha bivuga ngo turavavanuye n'amacakubiri yaturutse hose muri iyi ngingo ya kabiri naho nyene barakubwira bati reka turabe ubwa mbere ico babivuga kuri iyi ngingo ya kabiri rero ubwa mbere baravuga bati dusezeranye kurwanya no gutandukanywa no gutuza ubwicanyi kandi turahakanye guhonya abandi no kugera ingere ku yindi bivuze ngo muri ijya minsi kujya no muri Bibiliya mu isezerano rya kera kuri Salomo bakubwira ngo ijisho kurindi ugutwi kukundi iki naha mu Barundi iki cyarahozeho cyo kumva ko ari kwihora ingire ku yindi ari naho twagarutse ku gikorwa severi iri kirakora no munsi kijanye no kunywanisha Abarundi no kurekuriranira bivuze ngo jewe ndashobora guhura n'umuvyeyi wawe nkabanze amakuru ko umuvyeyi wawe ari we yishe umuvyeyi wanje mugabo no munsi tukaba twese twicara hamwe tugasangira n'ibikorwa wanashima tukabikorera hamwe bivuze ngo aya masezerano kugira avuze aradukingira kubandanya twisubiza inyuma ndetse no kuba twarabavanuye nabakava amahanga twese tukaronderera intaye yo kwikukira hamwe ubwa kabiri kuri ingingo nyene ya kabiri turemeranije
kudakingira ikibaba abo bose bitwaza amacakubiri afatiye ku moko, ku ntara, ku miryango n'ibindi. Kuri iki nibaza ko atanumwe yobideha kwera uno munsi nimba uri kuravuga ko hotekana cyangwa iziki umuhoyi ubwoko idini intara leti ahero no munsi ntabwo bishobora no kukorohereza bivuze ngo aya masezerano y'umwe bw'abarundi koko hari yindi ntambwe yatugejeje ko jewe sinkivuga ngo sinkorana na naka ngo kwera ngo avuka hariya ngo kwera ngo avuka hariya wahora wumva ko bakubwira ngo hari ubwoko wasanga biharije n'intara ukumva ngo hariya ngo hariya ngo haba ngaba mugabo no munsi siko bimeze haraho bikiringa abagamba voilà mugabo uno munsi nuko usanga naho hano bita ngo ni mu bagamba ushobora no gusanga hari nabandi atarabo bantu bavuga gusa kimwe mu bintu nkunda uno munsi naho umuntu avuga ku kantu nta mutima ntaba yabyumvije umutima voilà haragiye umuntu avuga kantu shanga uwo n'umugamba mugasanga ntashimutwaye sinkakare wasanga nyine biri mu mutima ashobora kukwampira ico uno munsi aragacishamwo gufyina gutebura ikintu nk'ico ubwa gatatu rero ati turakanye kujaniranya aturacari ku ngingo ya kabiri hama bwa kane tukiri ku ngingo ya gatatu ya kabiri bwa kane dupfunditse kurandurana n'imizi ivyumviro vyo gushigikira intwaro zishingiye ku macakubiri nivyo ibi byarahavuye kuko ndibuka n'umukuru w'igihugu aheruka gushengera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe nyene yarabigarukako ibi yavuga ati ntituzigera dushigikira intwaro zishigike ku macakubiri n'umukuru w'igihugu hari no Evariste Ndayishimiye nayo nivyo aracabigendera bivuze ngo kimwe nariko ndavuga uno munsi amuhohotera mugenzi wawe umuhoye iki canke kiriya iruhande y'ibindi bihano amategeko canke ubutungane bwo gufatira waba usanga bibaye byinshi kubera ko byohava binajamwe n'ibi byuko uri kuraho nyanga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi tugeje ku ngingo regira gatatu twavuze ko ari ingingo zine ingingo ya gatatu rero nyuma gusinya amasezerano ingingo rero ya kane yavuga ngo twiyemeje rero kutabanduka ku migenzo ijanye n'ubumwe iyo ni ingingo igira gatatu amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ati twiyemeje kutabanduka ku migenzo ijanye n'ubumwe aho tuzaza gusangamwo vyinshi harimo rero kuvavana n'amacakubiri ivyo babikwiye hamwe tutobishira ahabona ngo twemeze icese kwisunga mu byo tuvuga no mu byo dukora vyose imigenzo ijanye n'ubumwe nico gituma rero twiyemeje kutabanduka kunyifato zikukira ubwa mbere dusezeranye kwama twubaha kandi twubahiriza ubuzima bwa zina muntu iki kirahambaye cyane gose mbere gusumba kubera ikijanye na kiremwa muntu canke izina muntu wese ni ikintu gikwiye kubaho ibi babigarutse ko inyuma yaho habonetse abantu bishwe urabaho gubusa urabandi bahogwa bazira amoko yabo intara bavukamo n'ibindi baravuga bati izina muntu canke kiremwa muntu wese akwiye kubahwa ndetse akubahirizwa mu vyiwe no mu biwe bivuze ngo rero no munsi aho bigeze umwe bw'abarundi tugeze no vuga ngo kuntambwe ishimishije mu kubana yadukurikiza ano masezerano arijya wumvise ko ingingo ya gatatu igira iti turiyemeje kutabanduka ku migenzo ijanye n'ubumwe ntatwara ubwa mbere ubwa kabiri ati turiyemeje kurekuranira n'ukwizerana kimwe severi rikirakora no munsi je no kurekuranira hari abantu koko twarabivuze ubuheruka buri urupfunguzo rw'amahoro mu mutima nukubabarira uharira umuntu vyonyene vyonyene cyo kintu cyonyene gishobora kuguha amahoro mu mutima mu gihe wumva ko wahariye wumva warekuriye umuntu kuko niba bigumizamo burya atacu uri bubihindureko ivyo navyo ragutera ikibazo ni hano usanga abantu baragize uburibwe mu mutima ugasanga waragize trauma ivyo navyo birakwica rimwe hari ukuntu ndashobora no gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubera ko mu mutima wawe hakwiyumvira ibintu byo guteza imbere wiyumvira uburyo girira nabi uri muntu kugira ngo umusubize mu nkoko icyo naco urumva aba ari ikintu kibi cyane ubwa gatatu rero inyuma yo gusinya amasezerano ku ngingo ya gatatu dusezeranye rero kwama dushira imbere akaranga k'umurundi tuzo karanga k'umurundi ngaha musore avuga ngo umurundi wese yo kwiyumvamwo ko ari umurundi abushitse vyongeye nta numwe ashobora kwemeza ko arusha abandi ako karanga canke ngo akabahakanira
ya bivuze ngo umurundi wese ni kwishira no kwizana, ikindi naco ni ugushira imbere akaranga k'umurundi nako ni vya bindi twamye tuvuga byo gushigikirana, byo kubana n'iki neza n'abandi, kurekuriranira kugira ngo wumve ko aho bonye umurundi mugenzi wawe ari cyo kibanza nawe wategerezwa kuburimo, ukabona ko umurundi mugenzi wawe agize ikibazo ari nka wowe ukigize. Ubwo navuga ngo rero dusezeranye gufata kimwe bene barundi. Iki kirahambaye cyane ico bita citizenship. No kuvuga ngo umurundi no umva gufata kumwe bene Burundi, cyo gufata kimwe bene Burundi bivuze ngo nta mwana n'ikinono canke nta wanja wangura, bivuze ngo umurundi ari ukosheje arahanwa, ari uwakoze neza agashimirwa, ari uwakoze nabaka akabihanirwa, nuko bimeze atawanja. Muri iki gitabo muri amasezerano y'abatomati ngo navuga ngo biratomoye, turiyemeje gutuza akarenganyo mu gihugu, turahakanye gutamutsa canke gucinyiza abarundi kubera ubwoko, intara, imiryango n'ibindi. Harimo ibintu byinshi cyane nkuko ariko arabivuga. Nta mwana n'ikinono, umurundi wese n'umurundi aho arakwiye kubaha kongera kubahirizwa, byaba mu bikorwa ariko arakora ibyo akora hano mu Burundi cyo mu makoko. Rero no munsi bashobora kuza bakakubwira ngo naka ngo urumva ngo kwera ari hariya uku, ubwa umurundi wese umurundi kandi abushitse. Ku ngingo ya gatatu nyene ubwa gatatu, twishinze guharanira no kubungabunga amahoro n'umutekano. Yego, ubu n'ubwa gatanu muri iyi ngingo igira gatatu, abavuga ati twishinze guharanira no kubungabunga amahoro n'umutekano. Ibi turabibona mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo kubungabunga amahoro n'umutekano. Iyo hagize ikintu kibaho kuna kuriya, bivuze ngo ibi byose babikora bisunze, twabonye ubwa mbere turabana ya twisunga no kutadohoka kuri ano masezerano. No musi turaza kwibona ko umukuru w'igihugu ico gihe yavuze ati kuri iki kintu turiko turakora dushinze aya masezerano ko ari indahiro ntarengwa. Ako nako yavuze mu nyuma tuza kugarukako. Ubwa gatandatu, dusezeranye kubahiriza no guharanira ubutungane mu gihugu. Ikintu cy'ubutungane ni ikintu gikomeye gose, kirakomeye kandi kirahambaye, kuko ubuheruka warabonye igihe haheruka kugenwa umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko mu bintu agiye kwihutira ari iki kijanye no kwegereza ubutungane bene gihugu. Bivuze ngo ubutungane birahambaye. Mu kiganiro giherutswe gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ki emission publique, warumvise ko nimba babajiji bazijana birenga 50 byose bigaruka ku butungane. Ariko mwana abonye ari kwisi hose nabonye bazo ahanshi ari bazo by'ubutungane. Impamvu bigaruka cyane ari by'ubutungane, kuko je nimba nawe hagize ico duva ahantu hambere umuti ushobora kuboneka mu gihe je nawe byanze ni mu butungane. Bivuze ngo ico kugwa cyose ikibazo ndakibona imisi yose. Impamvu mu butungane niho hari n'ubutunzi. Kora kugiye ukara ubutungane bose abantu uza gusanga ariko baraharani, uzanga ko barapfa, uza gusanga umuza ubutungane. Kuko nimba ari tongo n'ubutungane, uza gusanga rimwe nimba ari vya gatanya kugabura itungo, uza gusanga niyo ubutunzi niho hari n'ubutungane. Buriya niyo mpamvu uza gusanga ikibazo cy'ubutungane kwisi yose arisho uza gusanga gihanza abantu benshi, kubera ko niho hari nibwo butunzi. Kuvuga ngo ibyo abantu bavuga ngo ibintu byose buza gutunganya ni ukuganisha ku butunzi kw'iryo terambere. Niyo mpamvu uza gusanga ico kibazo kiza imbere. Tuvuye ku gakangahe? Ku gatandatu. Ku gatandatu. Ubwindwi naho dusezeranya kwitaho n'ukwamiza imbere ineza y'igihugu. Yego, ibi nuko bimeze. Hano ubwindwi hareka tugende ku ngingo ya kane, ariyo nayo ngingo ya nyuma. Inyuma rero yo gusinya amasezerano ku ngingo ya kane, dusezeranye gutunganya ivy'igihugu mu nzira y'ubumwe. Iyi nayo kabifise ingingo ubwa mbere, gutunganywa ry'igihugu mu ntwaro rusange. Atavyo gukumirana, atavyo kuvuga ngo aba ntibarimwo ngo aba barimwo, bwabo bigakogwa muri rusangi kugira ngo umurundi wese kujya twavuze ko ari umurundi wese kandi abushitse nawe ashobore gushikirwa n'ubwo ari bwo bwose. Kuri iki ni ivyinshi twogaruka ko ku bumwe bw'abarundi, mwarika turabere hamwe, twumvise indyane zabaye, twumvise bimwe muri amasezerano iyo ingingo inovuga ngo izo ngingo zine nyuma gusinya amasezerano vyari gushigwa imbere. Mbega turabira no munsi ngo turavuga bimwe twage turagaruka ko nivyo no munsi amacakubiri ibijanye n'amoko beriko birahera, nubwo burya amasezerano y'icenda na rimwe mugabe ibwizwa shingiro no munsi dufise leta y'uburundi ikoresha n'iryo muri 2018. Mugabe mu ibwizwa shingiro ibijanye n'ubwoko biracyarimwo mu bijanye n'ingene leta itunganya. Baravuga ati ibice 70 ni bari by'abahutu, by'abatutsi ibice 30 canke bakaraba isero n'ibisata kanaka. Uko no munsi wararavye mu ntuze
mu bashikiranganje kuko urabona umushikiranganje yahoze atema katihabwa yari ubwoko bw'abatwa nuwamusubiriye kandi ufite ibintu by'ubwoko mu bwizwa shingiro biracyahari nubwo kandi mu masezerano y'umwe bw'abarundi by'icena na rimwe nubwo duhagarara ko byo warangira mugo no munsi mu ntwaro birahari nubwo bene guko biriko biravaho uberuka twakira wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya nawe yaragishikira aravuga ati ahubwo bibakwiye nuko by'ubwoko bivamwo nibuka n'uwitoje nk'uwigenga mwanza shabashinga amateka ndavuga Nzeyimana Toma wewe nibuka n'imbere y'umukuru w'igihugu yaravuze aravuga ati dukwiye gukuraho ibi bintu tukavuga ati nimba tuvuga ngo ibice 60% nivyo abahutu hamwe vy'abatutsi n'imice 40% ahubwo tuvuga ati ibice 60 nivyo abageze mu zabukuru ibice 40% navyo nivyo ugwaruka kuko atanze akaravuga ati buriya mu buzima busanzwe umuntu akuze abazinzira novuga ngo dushikana ahantu kanaka mugabo ntabazi kunyaruka mugabo ugwaruka nago baruzi kunyaruka mbwa ntibaruza aho hantu ruko rwaje rero bikozwe uko n'umukuru w'igihugu yaravuze ati ni cyumviro ciza ko muri ibintu amasezerano y'umwe bw'abarundi kuko harabaye cyo referendum harabaye gutora bene gihugu bariterera ku mukono bavuga ati turavyemeje cyo kimwe n'ibwizwa shingiro uko nyene kumbe tuzobona n'imbere ivyo bintu navyo nyene kumbure by'ubwoko nyene bizimangana yego nibyo icyo kijanye novuga ngo n'ubwoko kirahari uko mugabo uko narimaze kwibona ntabwo ca basi novuga ngo kiza umuntu mbere yo kuvuga ngo kije contre canke kije iruhande yano masezerano ivyo biratunganya mugabo reka turindire ivyo dushobora kubona biriko biragenda dusa n'abarangiriza kuri no nkuru nyene ya mbere aha anye kuri iyi ngingo ya 4 ivuga ati dusezeranye gutunganya ivy'igihugu mu nzira y'igihugu ubwa mbere baravuga ko itunganywa ry'igihugu mu ntwaro rusange ubwa kabiri bakavuga ugusonera iteka rya zina muntu ubwa gatatu bakavuga iterambere ry'igihugu bagaca bavuga n'ubwa kane imico kama y'igihugu iyo turiko turavuga imico kama no munsi turabona cyane cyane ugwaruka araba uvuga ukavuga ati none uyu muntu eske imico kama y'igihugu cyo bita culture mu Burundi koko biracasonerwa biracameze nka kwa kundi niko bikimeze mugabo uribuka ko ntanguye ubwa mbere mvuga ibijanye n'ubuhinga bwa none nimba ariko biriko biragenda uno munsi umenga hariho bamwe bariko baraca kubiri n'ibijanye n'imico kama y'igihugu barangiza nari nabivuze umukuru w'igihugu yavuze ati dushinze ko aya masezerano ari ndahiro ntarengwa bivuze ngo ibyo umuntu wese yogaruka ko ngaha kuri bijya byose twabonye kuko byari bikiye kuba ntarengwa kugira ngo icitwe ubumwe bw'abarundi kibana igishikiko kimedushikana iterambere baraduze ko dufashe badushire ko ni foto navuga ngo irangaye ndetse n'ikibanza hari umwe bw'icibutso cy'umwe bw'abarundi kiriri abatari bake baraja no muri sport abatari bake nkunda niyo habaye ubukwe ku bumwe niyo habaye ubukwe bamwe baragenda kwifotoreza aho hantu kumuraza ko dufashe badushire ko niyo foto hano bayibone ndetse n'idarapo ry'umwe bw'abarundi bweruka ku bumwe ryari kandi n'ikibanza koko basubiramo ico kindagishima hari n'isuku mu kwa mbere uravye n'amazi hari koko n'ikibanza ciza kiri mu bibanza vy'iratiro by'u Burundi dufise cyo kibanza cy'ubumwe bw'abarundi barahabona mu kwa mbere ndaherukaho turangiza rero uheruka ngaho ryari mu kwa mbere mu mpera umva ko turi mu kwa kabiri umva ko ari vuba cyane iri darapo ritangwa n'idarapo ry'igihugu cy'u Burundi iriri hagati y'ubumwe bw'abarundi irihereza idarapo y'uvuga ngo rya yase nubwo hari ibihugu bitari bwiyongeremwo mugabo ico nico cibutso rero cy'umwe bw'abarundi abakunda kuja muri sport murashobora kujayo ni ngayi kiriri abenshi bavuga kubumwe kandi hari n'akadugo ko kurakora sport bari saba gose hari n'abandi baca babandiriza ko no kwishure rya Université du Burundi baduga hari yikiriri aya masezerano yagira ati na y'abarundi twese tuyapfunditse tuyazi neza idonido tuyapfunditse atagahato tubitumwe n'ishaka ntangere dufise ryo kubaka Burundi butekanye bwifashe burangwamwe amahoro ubumwe n'iterambere igihugu citeka nitekana umuntu wese ashobora kuba mwatankomanzi igihugu kizima gifise izina n'ijambo mu makungu aya masezerano ni ntabanduka ibirangurwa byose mu Burundi bitegerezwa kuba biyisunga nta ntwaro nta rwego nta tegeko nta ngingo n'imwe irekuriwe kuyahindura canke gutera kubiri nayo aya masezerano ni ndahiro ntarengwa abarundi twese tuyashingiye intahe kugira ngo dutsimbataze ubumwe bwacu twese twemeye icese kuzokwama tuyubaha tukayubahiriza kandi tukayagwanira Uburundi
umurundi uwo ari we wese yaba uriho canke uzovuka azoyarengako, turetse ko azohanwa n'amategeko, azoba ahemukiye Uburundi n'abarundi bose. Rero imyaka 35 yarangiye nkuko vyama, uyu munsi ni nagakonji, no munsi nakaruko, kandi akaruko bahembegwa. Abatari bakindazi harabadukurikiranye bari muhira, tubipfurize rero umunsi mukura abarundi twibuka rero umwe bw'abarundi koko tubananye ubwo bumwe. Kimwe mu bintu biranga ubumwe mu Barundi ni gusangirira hamwe. Gusangira hamwe, haba ifungurwa, haba urukanywa. Twivugira koko twebwe mu muco wacu no kwinywera urukanywa, imbari novuga ngo ariyo mpeke, imbari iki. Rero iki kintu cy'umwe kigagaruke, sinzi umuntu ejo twari kumwe no mushinga amateka no karavuga ati kera warabona yo abantu babana barazana ifungurwa bagasangira hamwe mu rugo kwa Rici, mu rugo kwa Seba, mu rugo kwa Aimable, tugashyira hamwe tugasangira hamwe. Ubwo no munsi umwe arashaka no kutamenya mugenzi we ko yarusije afungura. Rero tugarukana ubumwe bwo gusangira hamwe, kuko tuvuze ubumwe harimo n'ikintu cyo kunywana, tukavuga ngo tukaba kumwe, tugasangira kabisi nagaye hamwe. Ikintu kijanye n'amoko koko gituzwe kitwo kirahera, harabamisa ugatima uno munsi kahari ngo je namaze kumva intahe z'abantu bavuga ati twebwe twarakundanye, jende umuhungu n'umukobwa twarakundanye, mugabo imiryango yaranse kubera ko ubwoko atari umwe. Rero iyo ngendo ihave, kuko no munsi kare hari ukuntu babipima, bavuga babarabira ku mazuru, abandi bakabirabira ku mugubwe ukaraba abazungu. No munsi bameze gute? Mubwo no munsi ukarabira nakugora kumenya umuntu ari we. Ikintu kimwe kinjohera nuko ibintu byage birahava, hacaba rero kuvanga. Ubu n'umuntu aravuga ati wowe urumukije sinzi papa n'umuhutu mama n'umututsi, wowe uri ikirere. Ibi rero nivyo bintu ko birazimangana. Bihave, twese turabarundi, tugikirundi kimwe, umuco n'umwe ko twatwara amasezerano kihari, umuco n'umugenzo turabisangiye, byose turabisangiye. Rero igihugu kimwe cyose ni ciwacu, utakana ubwacu bwose. Bivuze ngo rero yuko kubwomwe bw'abarundi tuharanire ivyabaye, kandi turashima yuko ubu tutakibona ubwo bwicanyi bufatiye ku moko. Ubu n'imibana aya masanganya twumva, canke abagizi bana usanga koko abagizi bana nabo ntibahera, no muri bira bamyeho intagondwa zamyeho. Mugabo ikintu cyane n'ubumwe bw'abarundi koko twishimira cyane koko ko hari ahantu ko kiraja, dufatiye ku kahise kabaye, nubwo dufatiye ku byabaye muri kahise. Mugato tugaruke kandi njye no guhariranira guhariranira Rici, kurekuranira mu mutima, twirengagiza ivyabaye, twubake igihugu cacu ciza. Naryo rero turi kuyamuna akazo gucifashe giteye imbere, gicifashe muri 2040, giteye imbere 2060. Yego, iyo yari inkuru yacu ya mbere yo muri Big 4. Reka mukanya duce tuza tubandanye n'inkuru igira kabiri.